w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose seni uri n'iteka ryo gushikiriza icese icegeranyo c'ingene amatora y'ibihumbi 2020 yagenze. Kandi tumaze guca irya nino ibikorwa vyose vy'amatora n'ivyavuyemwo, turemeza tutarya umunwa n'ijwi rirenga ko amatora ya 2020 yagenze neza cane, noneho akuzuye ntikamurikwa. Amatora aba kugira bene gihugu bishirireho bonyene indongozi. None tumaze amezi atari make indongozi zatowe ziri ku kivi. Umukuru w'igihugu arahangamye, inama nshingamateka na nkenguzamateka zirasasa, inama z'amakomine zirakora ukuri kwamye, inama z'imitumba na karitiye ziri ku murimo. Ireresi yibukije intambwe zose amatora ya 2020 yaciyeko kuva mu ntango gushika ku musozo. Nico gituma muri aka kajambo twagomba gushimikira ku bihe bimwe bimwe byavuye mu inyigisho zikomeye, kuko izo nyigisho ari intererano ku matora ari imbere. Integuro y'amatora. Urubanza rw'amatora ni urubanza ruhambaye ku gihugu, nico gituma rukeneye integuro yiyumviriwe neza kandi itomoye. Ni urubanza rero rutegerezwa kwitonderwa bikwiye, abajejwe gutunganya amatora bagaca irya nino ivyo vyose nkenerwa muri ayo matora, bakazoshira mu ngiro ibintu bamaze gutegera mu mpande zose. Muri aya matora heze twaragize integuro, duhera ku kwihihangiro ry'uko amatora ya 2020 yoba amatora atekanye kandi atunganye. Iryo hangiro ryaradufashije mu kwiyumvira ibikorwa vyori dushikanako. Aho niho havuye kumva ko hakenewe gutegura imitima y'abene gihugu kugira bazoje mu matora batekanye, imitima iri munda. Kubera ivyo ibiganiro hamwe n'abene gihugu vyabonetse ko ari ngombwa, kandi bigategerezwa gushimikira ku kungena ibihe turimo bimeze, tutibagiye ibihe twaciyemo. Ibiganiro vyashimikiye rero kwisano riri hagati y'intwaro rusangi, amatora n'amahoro. Haraba kwibukanya inyifato ibereye mu matora na cane mu mvugo, gukebura bamwe n'abandi ku ngendo mbi y'uruhendo rwaba rwimonogoje igihe c'amatora, hamwe no kwibutsa uko amatati y'amatora atoregwa umuti. Hakwirikiye kwiyumvira indinganizo zose mu ntumbero y'uko umurwiseni ukorera hagaragara, ugashira mu itunganywa ry'amatora benshi bashoboka mu bo yega, hanyuma bose bagashobora gukwirikira intambwe zose amatora acako, kugira umwe wese cane abitoza bumve ko bafise amahirwe angana mu mugambi wabo. Inyuma y'ivyo integuro iramvuye irimwo urutonde rw'ibikorwa vyose bizokorwa n'ikirangamisi cavyo vyarashinzwe. Ibikorwa nyezina vy'amatora. Igikorwa co gutegura imitima y'abene gihugu. Ico gikorwa camaze amezi atari make. Ibiganiro vyahereye ku rwego rw'igihugu hamwe n'indongozi z'imigambwe, z'amashirahamwe yigenga, amashengero, inzego z'umutekano no kwivuna abansi, abajejwe intwaro. Hanyuma bibandaniriza mu ntara n'iyo mirwi nyene. Twaranashitse mu makomine yose y'igihugu, turondera cane kuganira na bamwe batahura bashikirwa neza n'ibivugwa mu gihugu. Aha dushaka kuvuga abakenyezi n'urwaruka. Ico twabonye nuko twasanze abo bene gihugu bari bashashaye cane kumva ibiganiro nk'ivyo, kandi vyarabuguruye amaso, bituma bategera bimwe mu vyo bigeze kubamwo
hanyuma mbere barashinga n'intahe ku byabashikiye muri kahise ka vuba. Aha ntitwosiga inyuma gushikiriza ko ibi biganiro byacu vyogeye cyane ku nyigisho zo gukunda igihugu abajejwe intwaro bari bamaze iminsi batanga ku bene gihugu kandi bagumye babandanya. Ibikorwa by'ubuhinga bw'amatora ibi ntituza kubiteba ko kuko byararanguwe neza, mbere n'ivyo guhinyanyura gusumba twaramaze kubitororokanya bikazofasha mu nteguro y'amatora azokwirikira. Mu bikorwa by'ubuhinga twokwibutsa cyane cyane ibikwirikira: gusohora ikirangamisi cy'ibikorwa by'amatora. Vyabaye hasigaye amezi 11 kugira amatora ya mbere abe. Ico kirangamisi caje gufasha bose, umwe wese mu mugambi wiwe. Kubitoza baca bagihera ko bitegura uko bikwiye. Ku Barundi muri rusangi naho urukwirikirane rw'ibikorwa rumenyeshejwe kare, bituma atawucererwa ku isango. Akarorero nk'abari batari bashoboye kwiyandikisha mu 2018 baciye bamenya ko bazokwitaba yandikwa rishasha ryari ryimirije kugira ngo baje mu rutonde rw'abandi, kandi bari bagifise umwanya ukwiye wo kwitunganya. Ikintu gikuru twomenyesha kandi twishimira nuko ico kirangamisi cubahirijwe kuva mu ntango gushika amatora here. Nta gikorwa na kimwe casivye canke ngo gisunikwe. Mutibi byashobotse gute? Turashobora kuvuga tuti ni kubera umugwiseni wakoranye ubwira, kandi ntiwigere uzerinze mu kurangura ibyo ujejwe. Amatora yaragenze neza, tubikesha hanini ingingo leta yafashe yo kurondera uburyo bwose bukenewe mu matora kandi kabikora. Ntitwarinze rero guhogora mu kugira dutume ko ibikoresho nkenerwa by'amatora kuko uburyo bwariho. Ntitwarinze guha amaboko abatayakira kugira dushobore kuringaniza amanama n'ibiganiro byari bikenewe. Icya kabiri ni twovuga no kwegeranya ibikoresho by'amatora. Ivyo bikoresho by'amatora ni karahara mu ruganda ntibacura. Nico gituma bironderwa kare kugira biboneke kare. Uko niko vyakozwe kandi vyarabonetse ku gihe cagenywe. Bwa gatatu hakurikiye gushiraho imirwi ijejwe amatora mu ntara no mu makomine hamwe n'abatunganya ibikorwa mu mazu y'amatora ku munsi w'amatora. Muri ya ntumbero yo gukorera hagaragara kandi abo vyega bose barimwo, abagize iyo migwi ari mu ntara, ari mu makomine n'abatunganya ibikorwa ku munsi w'amatora bavuye mu migambwe 22, amashirahamwe 21 n'amashengero 7. Bwa kane ku munsi w'amatora abenegihugu basidukanye n'iyonka barazinduka maze baratora mu bwitonzi no mu mwidegemvyo. Indongozi shasha ziraboneka, gutyo baba bariyambitse umutamana maze batera iteka Burundi. Inyuma y'amatora harabaye irimbura ry'ibikorwa vyose uko vyagenze. Tuboneraho akaryo ko gushika ku vyigwa ngirakamaro bizofasha amatora kwa magenda arushiriza kuba meza uko azokwirikirana. Ivyigwa bikuru vyavuye mu matora y'2020. Ivyo vyigwa bifatiye ahanini ku mategeko agenga amatora, ku biganiro n'inyigisho ku bene gihugu no ku buryo bugenewe amatora. Kuvyerekeye amategeko agenga amatora ya 2020 yabonetse kare kandi umurwiseni warabikegurutse kuko waciye ushobora kugira integuro inonoso y'ibikorwa vyose bijanye nayo ku gihe. Kubera ico nta citwazo cuko hoba harabaye abajaniranijwe mu kwitegurira amatora.
aha tugaca dusaba ababijejwe ko amategeko genga amatora yokwamana ntaryo aboneka kare kuko niyo ntambwe ya mbere nyakuri yugururira izindi ntambwe z'amatora zose. Kuvyerekeye kwegeraniriza ku isango rimwe amatora atandukanye nk'uko vyagenze kwa 20 Rusama 2020 biratuma koko uburyo bwari bukenewe igihe itora rimwe rimwe ryisangije isango bugabanuka. Mugabo ntawo kwirengagiza ko bitera umuruho munini abajejwe kuyatunganya bose uko bangana. Hanyuma byarabonetse ko kuba amategeko atari yategekanije abajejwe guhagarikira ibibanza by'amatora ko vyatumye itororokanywa ry'ivyavuye mu matora riteba gatoyi kuko vyahwanira ku bantu bake bamwe batanu bakora muri sesi bivuye henshi amabiro y'amatora aharugwa mu majana. Ikindi cyo kwihwezwa neza ni vyerekeye abitoza ku giti cabo ari mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu nama nshinga amateka canke mu nama ya komine. Twasanze uko igitigiri cabo cogenda kiduga ariko uburyo bwo gutunganya amatora nabwo nyene bwogenda buriyongera. Mugabo kandi twarabonye ko hariho abavuga ngo bashaka kwitoza kandi batabishimitsemwo kandi si bake. Akarorero mu bari biyandikishije ngo bazokwitoze mu nama z'amakomine igihe kigeze tubahamagaye ngo batange vyankenerwa nk'abitoza bamwe batwishuye ko atamwanya bafise. Ni vyiza rero ko ingingo zobaho kugira abitoza babe koko ababifitiye ishaka. Kwigenwa y'abava mu bwoko bw'abatwa binjira mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka, iryo genwa riratera icuka kibi mu mashirahamwe yabo. Gushika ubu amategeko ategekanya ko bava mu mashirahamwe y'abatwa aboneka gusumba yandi. Mugabo uko kuboneka ko mashirahamwe kuratera impari nyinshi kuko ayahari nka yose avuga ko akwije ico gisabwa. Ni vyiza rero ko ingingo z'amategeko zerekeye iryo genwa zohinyanyugwa kugira bo vyega bose bumve ko batunganirijwe. Ku ruhande rwa seni twaravyihweje dusanga ingendo ikoreshwa mu kugena abatwa baja mu nama ya komine biciye mu migambwe yokoreshwa no mu gushiraho abo banye n'iteka, gutyo ivyo bibanza vyegukire abari basanzwe ari abanyapolitike nk'abandi bose babirimwo, hako hagira abantu bashinga amashirahamwe y'uburimyi canke y'ukuramira abatishoboye ariko vy'ukuri barindiriye kunyinyanira ibibanza mu nama nshinga amateka canke nkenguza amateka. Kuvyerekeye kwitegurira neza amatora harageze gushiraho bishobotse mu maguru masha ubuserukiro mu gwiseni muri komine, gutangura kurangura kare ibikorwa vy'iyandikwa ry'abazotora, gutegura ibibanza vy'amatora, gucungera no kubungabunga ibikoresho vy'amatora vyoshirwa mu bubiko bwa komine. Ivyo nivyo bikuru bikuru yobajejwe kandi vyose vyotuma uburyo bukenerwa mu matora bugabanuka kuko nta yandikwa rindi ryoba rigikenewe. Yokongera agafasha mu gutora inyishu amatati inyuma y'amatora y'abajenama bo ku mitumba. Kuvyerekeye ibiganiro n'inyigisho ku bene gihugu byarabonetse neza ko ibiganiro bibereye biha bene gihugu ubumenyi nkenerwa mu gihe c'amatora. Kuvyerekeye intwaro rusangi n'amatora bishimikira ku gusangira ijambo, kubahana, kwengengana,
guhiganisha imigambi mu bugwaneza. Uruhendo ruramaze gukora ikibi kibishe muri kino gihugu n'umutego mubi mu matora. Nico gituma mu biganiro hibutswa ko uruhendo ruba rugamije gutoba amatora kandi ruca mu nzira nyinshi. Korera bene gihugu bakwiye kwirinda kujana nyabahururu. Abene gihugu mu mice yabo yose bogira ubumenyi n'inkuru bikwiye kugira ntihagire igishobora kubahungabanya. Vyoba vyiza rero abarundi benshi bashoboka bashikiriwe n'ivyo biganiro. Umurwi Seni uriteguye kugira uzobandanye gufasha muri ico gikorwa. Kuvyerekeye inyigisho z'ingene batora, umurwi Seni wakoresheje uburyo twokwita inyigisho zegereye abene gihugu mu kugirisha inama gushika ku mitumba na quartier aho abene gihugu babaye. Gutyo benshi barasiguriwe ingene bazovyifatamwo ku munsi w'amatora, barongera barimenyereza ingene babigenza mu gutora. Izo nyigisho zaratanze akarusho kuko amajwi y'imfagusa yaragabanutse biboneka. Iki ni igikorwa cyo kubandanya kunonosora no muri kazoza kugira tuzoshike igihe uwutoye wese ijwi ryiwe rishobora guharura.